Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba G5 Media TV. Turi kwigenekerezo rya 27 ukwezi no kwa kabiri 2026. Turi mu muryango uno musore muhira, ahubona ko umuvyeyi wiwe asa nkaho nyine ariko aramusezera. Batuzimanye turafungura baradusengera ibintu mwene ivyo. Ubona ko tuba dupakira amasakoshi, asa nk'ugiye kuja hahandi abandi baja, ariko sinzi neza na neza ngo ni hehe. Sinzi ko ari hamwe abandi bakunda kuja za Dubai canke agiye i Buraya canke Amerika. Kimwe coco nuko agiye, nuko mubona yuko agiye. Umuvyeyi wiwe yariko aramusezera. Uwo musore yitwa Pasia Mac, nimba ari Mike. Ni umukameramani mwiza cane, umukameramani novuga ko zogera kure cane. Afise impano idasanzwe yo gukamera, gukora montage ya cinema, gukora ama video y'indirimbo, ibintu vyinshi bitandukanye. Numuhinga cane, numuhinga muri ivyo bintu. Rero turamuherekeje turamujanye muhiri wabo. Asanzwe aba mu Kamenge. Rero twavuye mu Kamenge nkuko mubibona, kubaza igisagara ca Bujumbura, tugenda kuri aeroport Melchior Ndadaye nkuko mubibona. Twarenganye ko Tebu tugeze Shanike, dufashe ibarabara ryo ku kibuga c'indege. Yego, rero ngira mukanya araza kuvuga neza, tubwire agiye hehe. Ni umuntu nzi ko atamenyereye kuvuga cane ku mashosho media, ibintu by'amajambo biramugora. Akora cane, akora ibikorwa vyinshi kurusha kuvuga. Akora ibikorwa vyinshi kurusha kuvuga. Nivyo sinzire ko aza kubishora. Ego, ubona ko ariko agenda araba igisagara cacu ciza cane. Ya ni quartier Miroir, quartier nziza cane y'ikiyo. Nibaza ko avuga ati ngiye kurondera amahera. Rero mana yanje, uyu mwene data duhuye sinarinzi ko duhura muri ino nzira. Uwo mwita Demana nagize gutya ndamubona imbere, ndiko ndatwara imodoka, ndavuza amasoni, ndagira gute wapi kumbona, wakaguma gusa agenda avyunza umutwe kuri écouteur mu matwi avyina. Biboneka ko yangwara ntiyakiza, ahubwo yarabandanije no gusengerwa. Turaburyo yokira vraiment. Uyu mwene data yarafise impano idasanzwe muri entertainment yo mu Burundi, ariko urabona ivyamubayeho n'ibintu bitoroshe. Ikindi giho yarambonye igihe kiraho, aramenya, arahagarara, ndamutsa, arambwira amajambo meza atuje. Ariko no musi namuhagaritse, wapi ndahamagara, wapi ntashaka kubona umuntu n'umwe aguma mu bintu vyiwe. Mengo ari mu yindi si kabisa, menga ari mu yindi si. Sanze nyene yabonekanye muri ino video, ariko urumva si ibintu twateganya. Twitwa turagenda tubandanye. Rero turinjiye mu kibuga c'indege Melchior Ndadaye nkuko mubibona. Rero mukanya ngira ngo turaza kumenya ikituzanye ngaha n'impamvu Pasia agiye ahinduye imibereho. Ndabamenyeshe ko ari we mu kameramani amaze imyaka nk'ine, 3, nibaza ko ari hagati y'3 n'4. Ari wakora isinema zose zo muri G5 Production Company. Ibintu byose bijanye na videography ari wabijejwe, gushira amafilme kuri YouTube, gushira amafilme kuri RTNB,
gupostinga ibintu byose, gukamera filime zose mubona niwe yazikamera, niwe yazikora, ariko arahinduye ubuzima bivanye n'impamvu kanaka, kandi ni byiza ko umuntu atera imbere, ni byiza ko umuntu atera imbere. Gacu umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze, ariko nyine ntiba byoroshe umuntu mwakoranye igihe kirekire agiye, biragorana, ariko nizera ko abantu bashoboye gukora baba bahari benshi, bizobandanya bigenda neza, muzobandanya mubona amasinema meza cyane. Ariko ubundi nari kuririmba kakarimbo ngo arahagiye arigendeye aransize jewe mbaye uwande. Ariko rero ivyo nibaza ko gwari urupfu, ngira no umuntu yari yapfuye. Iyo ndirimbo umuntu akiri muzima ntahabagiye, ntabagusigiye. Je sinovuga gutyo ngo aransize ngiye ngo mbaye uwande, oya, je ndacahari, ndakomeye, kandi ibikorwa muzogwa mubibona, kuko hajya ni jewe tete yavyo y'amasinema mubona. Uyu umwe adahari, ari gica turonkunda bikora ibintu mwe nivyo. Mona ko Kersi umukinyi wa sinema yari yamuherekeje, yavuze ati nanje turajana, mbone nyine neza na neza kugiye. Ego rero umuntu akiri muzima muratandukana ku maso, ariko ku mutima muri kumwe. Igikuru nuko umuntu mwarabanye neza, atakibazo gihari, mukatandukana neza. Rero jewe nta kibazo gihari, ntaco ndamushinja na kimwe, uretse ibyo nshima gusa. Ndamushimira uburyo twabanye neza, uburyo yambereye umuhungu mwiza cane gose, yankoreye ibintu vyinshi. Nuvuga ati yakoze bikora inka, mugabo jewe umugani inka zikora zitanga amata gusa n'inyama. Ubu yarakoze ibintu birenze ivy'inka. We mushaka ifoto nimwitegura none nyene je murabaho mujahayeza ngo kwidirapo umengo basigaye bavya. Urabona ko nani ko ari ifoto navuga ati byiza gusa oya mwabanza tukaganira ngaha. Ugenda uvuze kugira no bakunzi ba G5 Media na G5 Production Company bamenya ati gashire haye umuhinyanyizo wa sinema zacu akiri ngaha yanaha ahindira ubuzima. Oya ni mukinyi mwegere nyine nawe nyine agati rero kamukanye cyo mwumva niyo sawa ivyo atuyagisha mujaha, kandi ndabizeze ko muzoguma mubona ibikorwa vyiza cyane muri G5. Hari ibikorwa vyinshi two turatunganya, two turakora mu minsi iza muzobona. Hari ibikorwa vyinshi agiye ahejeje gukora mu minsi iza mugiye kubona. basi ni sawa. Okay, murakoze, reka tumwumvirize. Ndabona ni fresheri ziyongereye. Okay, twabonye upakira amavarisi, utuntu twose uradupakiye, bisa nkaho wimutse. Sinzi ko uri bwemere. Aha, sinzi kuri bwemere kutubwira iyo ugiye cyangwa uri nk'aba bandi babinyegeza. Ikibazo cyise ni none nzokora ikiye kuba bimaze. None ngiye gukora iki Dubai kwe, jewe nakondereka irabazuma kandi kazatari ikiye. Kuri byo mbona biharaye ikiye, ariko vuba muzomenya ngiye. None wiravye izo ngovu zawe naho ushobora uyede cyangwa ugiye gukora ko benshi bakuzi nk'umu producteur muhinyanyuzi w'amasinema. None i Dubai ubwo urabona ko ugeze ku rugero go tumuhinyanyura sinema z'abarabu canke mu ncamake bibaza ko uzobana yakaya kazi kawe ujya mugaba. Jewe target yanjye si ibyo byo kujya mu masohoro nubwo noba ngiye Dubai. Bintu abantu bajya Dubai basi inguvu si cyo kintu cyerekana ko bashobora kandi ikindi nacyo buya bavuga ko cyakoze nakaye kandi ngiye nyine gupanga nubwo rero ikibazo twese nuko yede bari max nicyo kibazo twese. Ariko ari ubuzi bwinshi, ariyo nibyo bita delivery. Numva bushushe, ari bwo gukora mu mabiro, gukora mu supermarket, ibintu mwene ibyo usanga bari ibyo.
nyene bitwara inguvu natwe turabaprematire gusa jewe ntibesheye je ndakuravye wewe wari ukwiye gukora ubuyede kubera ko wewe nubwo numva Dubai hashushe umubiri wawe wirabura we ntiwoshe kubera dejidi ingeza ahantu gusa bizogenda neza burya bavuga uko turi okay hama none ko usanzwe uri umuhinyanyuzi w'amasinema novuga afise touch nziza canke ukuboko kwiza amaraso meza muri montage wiyumviriye gute guhindura ubuzima bwatingira njabuke nje kurondera ubundi buzima hanze kandi uri umuntu mbona abantu benshi bizera mu bijanye n'amasinema iki ntabwo ufise ko ushobora kugenda ugakora ubuyede ukazovayo uri umuyede waribagiye ingene bafyonda ordinateri ingene bakamera ugasanga umwuga wawe urawibagiye apari y'ibyo ivyo ngiyemo si ivyo mwiyumvira ngo yejwe ejo sinagenda muri Dubai ahantu ngiye ufise kwiga amasaha ari amasaha yo kwiga n'amasaha yo gukora rero ngo gukora hari n'umwanya wa pause uva mu mwanya wa pause mu bisanzwe ugiye kungura ubumenyi cyane cyane ni kwiga hama ikindi none kandi twizere ko ujya mwanya uzoba uri pause ahubwo bizotuma ngira ngo udukora utundi tuntu twiza hariya ko hari n'amamashini ngira agezweho amakamera agezweho nyene uzogume utaja kure y'umwuga wawe mwanya wa pause nzoprofita iki naho zobandi ngiye kumuzishe na kariyeri y'ibintu kandi sinzo yewe nakuriye mu nyibana mpamvu yo kuyikasira hagati urumva nzotera n'avansa okay ndabona uri kumwe n'umuvyeyi wawe mama yakwibarutse yaguherekeje na bene wanyu batandukanye mama yumva gute ubonye urungitse umuhungu agira kabiri kubera ko nta misi heze tuje hano turungika umuhungu mukuru yiwe yaragiye ageze Buraya none nta misi haciye n'uwundi aragiye ntiwumva ko ugiye gusigara mbe ko ngo bakuru bose bagiye yumva gute usigaye wenyine ntawe itaniye no gupfaka jewe ndanezerewe cyane kubera iyo ni inyungu y'umuryango iyo umuntu yibarutse akarera akabandira agakura baribarura bakava ku ntambwe kimwe bagera ku yindi kuko bavuye ku ngazi bahora bageze ku yindi ngazi igira kangahe rero ntabwo mpfakaye ahubwo niho ngiye gukomera gusumba niho ngiye gukomera kubera aho nari sankoko iyo sankoko igiye kuvaho baca bongereza ko ya sankoko bashobora ibindi kuguru gukwiye ahubwo ibintu bigiye gutungana neza nasigaye ndacasiganya abahungu bagiye gukura babasubirire nabo ibi peti byose ni byo wanyu ngabo abahungu barumva baraguye sinaba metise ntabwo turaguye mwinshi ntabwo bamudodera akomeye ego nashimye kwitanga kwa mwahede byinshi na byinshi filime bashimira gusa bo ndumva ko uranye mu mutima ahubwo wumva ko ari inyungu wungutse kubera ko urosa abantu bagiye hanze bashaka kugufasha muri ibi na biriya urumva ko ari ibintu byiza hama aba bene wanyu canke aba bashikawe bari hano nta muntu afise akajambo utekerera mutoyi wawe canke mukuru wawe mukuru nuwe aha gira akajambo ubwiye musaza wanyu akajambo nubwira namutekera musaza wanje nuko iyo agiye cyambere ateye kuza arasenga umwanya ku mwanya akora byose biva ku mavi kuko atagusenga byose nta kintu cokundira rero iyo ugiye udutera imbere kandi ibyo wibagiwe n'umuryango imana izi kuja imbere muri byose na hose ndamubwira yuko
ubu umwe avuye mu bantu b'uko bagwirabura agiye mu ndi bandi bo mu ko bagwirabura ntazamere nka wa mwana w'igishushu yagiye kwayisha ubutunzi bwiwe aziba ko asize imiryango ino ntazatwabona ibihenda amaso ariko ni nka rwa rurimi bavuga ati ngo nibagera mu mahanga uze wibuke ko ubundi bwagutangiriye byinshi baza kwibuka ubundi bwamwibarutse nanje sho ndamwipfurije nkuko numvise ko agiye mu bantu b'uruko bagwera nkuko bivuze ko agiye mu bantu b'uruko bagwera ndamwipfurije ko bazomwanduza uruko bagwera azoze yahindutse yabaye umuzungu Vani ndabona waherekeje mu brother wawe ndazi ko mukundana cyane mugenzi wawe umuproducer mugenzi we uyumva gute muri kano kanya kuba Pasi yagusize sabe yanjye gusa hari ikindi kintu ngizenya mu buzima ko nora mfise niyo nshuti yafise tubana kuba turi kumwe mu bintu byose mba hafi duhanurana agiye gusa tuzumva nawe ku muntu wamumenye mumaze nk'imyaka nyinshi muri kumwe umva ari ikintu nyine ubuzima nkirunga nca mumaniro cyane nawe uzomusangeyo kinga mwifurije mu gutera imbere kunye natwibagiye twe umuryango we ntagende ko ari abantu bagenda hariya baca bibagiye aho bakuranye umuryango bagahinduka ndetse tumwifurije gutera imbere yibuka n'umuryango tujya tunamusengera ntuhavurira mani ntuhavurira n'izo diredi tutagutwenga Mazozo mu mumpera akajambo uyu muhungu novuga yuko ni umuntu amaze nk'imyaka sinzi imyaka amaze bari kumwe nyene muri nk'aba brother aka kanya yumva gutagusize Okay, asante sana. Ndabashimiye rero kuba mwagize neza mukamuherekeza. Hama none ko wagiye inyuma ga mugabo, uri inyuma nyene. Hari umundi muntu nyine bamaze imisi bari kumwe muri no misi ari n'ibikorwa bariko barakorana. Nabona waje kumuherekeza Eliote. Ku misi mike mwari mumaranye na Pasia. Numva gute kuba gusize? Kamanure gafatere hepfo nk'imenya ko agende mu by'ukuri byarampungabanyije kuko twamaze kwemerana mu kazi yari umuntu numva afite n'inona iyo tugiye mu bikorwa nga mu wundi mwanya naho byarandyoheye kubera mvuga ati iterambere rya mugenzi wawe burya ikintu kiba gihambaye kuri wewe cyane rero ikintu nabivuga ko muri uwo mwanya mu by'ukuri ndanezerewe kubona je nabanje kubiharira ko byaba atari nabanje kubiharira mugabo namaze kwemera kubera turi mwa kino kibanza ibintu bimeze neza cyane hanyuma nari mfise ikintu ngomba kugenda ndamwisariye hariya ugiye mugendeyo kubwo gukora gusa ahubwo ujeyo ufise n'icerekezo kubera ngo utagira iyaje ntamenya n'iyawe rero akubwira habona ugende ufise naho ushaka gushika ikindi kandi n'ubwenge bwawe ntuzubugumize mu kibanza kimwe uze wama ufise icerekezo c'ingene wotera imbere gusumba uza ufise icerekezo c'ingene ibintu vyoba ivy'imbere cane gusumba ivy'urimo ama rero ndagukeje kuri iyi ntambwe uteye ndanakwifuriza uzogira ihigwe mu vyo ugiyemo rego ico nabivuga ko murakoze cyane. Okay, reka natwe tukwifuriza urugendo rwiza nka G5 Media TV twongere tukwifurize urugendo rwiza nka CEO wa G5 Production Company twakoranye imyaka myinshi wabaye umuproducer mwiza muri company kugenda kwawe turanezerewe kandi turanababaye kurimwo byose kubera ko hariho touch yawe duhombye ariko nyine nta kundi
genda kuko baca umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Rero ugende, ndakwifurije amahirwe kugira ngo tuzosubire kuhura warabaye umugabo, warabaye ubundi wundi, sibyo brother? Urugendo rwiza. Ararize wala harabavye humura brother, bizogenda neza, bizogenda neza kandi uzogaruka umuntu w'umugabo. Nta kundi. Turaba ucisha rero. Nuko rero nkuko mwabibonye murabona ko byamugoye nyine kuvuga, aragira igihe no kurirarira, nakuvuga ari umuntu w'umugabo yari umuntu w'umusore, kuko nyine urabona aracari muto uretse ko akuze mu mutwe cyane. Rero mama waje kumutekera amajambo meza yo kumusezera neza, nyine amuha impanuro za kivyeyi kugira ngo nyine amuha impanuro za kivyeyi nazigendera bizomufashe mu byo agiyemwo. Nkuko muvyumva yavuze ko ari ibintu vyagiyemwo kunonosora. Uyu muhungu asanzwe akunda ibintu bijanye na videography cyane gose, ni umuhungu w'icabwenge cyane. Rero yararavye ati ko mbona kuja hanze bishoboka, reka ngende kuko hagiye akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Reka ngende Sawa. Ningera hanze ndashobora kuzogira ubundi bumenyi runaka, ubundi bumenyi menya, mbere nkazogaruka nzanye ivyuma bikomakomeye byo gukora. Telefone yawe urayifise? Cyane byo gukora mu gisata. Muregeze hariho kugera hariho. Mugo Mugo ntibakunda kugira hari indani. Chama video. Barukire imbere y'izo miduga. Nkuko yabimbariye biri mu migambi cyane mujanye. Aripfuza kugira amakamera meza, aripfuza kugira ivyuma bigezweho, ariko nyene ari ngaha akabona ko bigoye kubibona. Natwebwe biratugora n'ibikorwa dukora muri sinema zacu, bigoye ko dushobora kuronka ivyuma bigezweho nkuko ababishaka. Reka rero tumwifurije amahirwe, mwifurize urugendo rwiza. G5 Production Company iragushimira ku bigogwa byiza wayikoreye, ku myaka mumaranye mukorana, kandi yizeye yuko n'ubundi muzobandanya mukorana. Ugira urugendo rwiza brother.